Ndabahaye mwiriwe canke abandi mwaramutse bivanye naho muherereye mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure ya ICTV ntiyamboneshakure himwe rudende hibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bivugwa irya nino. Turi kwigenekerezo ry'icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2023 turi ku wa kane. Umwanya w'amakuru agezweho avugwa muri politike n'umutekano n'izindi nkuru zitandukanye ziba zagiye ziravugwa mu kibano, ivyagiye biragarukwako mu binyamakuru, ivyagiye biratangazwa n'abategetsi n'ayandi makuru menshi tuba twagiye turatohoza mu masoko yacu atandukanye tukayatunganya tukayabashikiriza kuri hino mboneshakure himwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro muba mwaragiye muranyegezwa n'ibindi vyose biba biriko biratangazwa mu binyamakuru. Ano makuru yacu ka tuyatangure tubabwira ingingo nkuru ari buze kwibandako. Murano makuru turaza kubabwira ko mu birabana n'umutekano FNL yigamba kwicira muri Kongo abasirikare b'u Burundi 5 hamwe n'abatari bake bakomeretse. Mu gisata c'ubutunzi ifaranga ry'u Burundi ribandanya ritagaciro uko bukeye uko bwije. Murano makuru turaza kubaha idonido tubabwire nuko vyifashe gushika uno munsi. Muyandi makuru turaza gusimbira mu ntara ya Makamba tubabwire ko ingendo abashikiranganji bagizeyo zitatoreye umuti ingorane zihanze abanyagihugu. Turaza kubaha idonido. Mu ntara ya Bururi abagabo 3 hamwe n'umukenyezi umwe bagiriwe n'ubwicanyi bateguye. Turaza kubabwira ukuntu bimeze. Nayo mu ntara ya Ngozi hari ubukene bw'ibipfungurwa mwibohero rikuru. Ayo makuru nayo muraza kuyakurikira n'ayandi menshi cane twateguye muraza kugenda murayumva. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe canke sabone niba ukoresha YouTube y'igifaransa. Fyonda ko kugira washikirwa n'amakuru n'ibiganiro manyene nk'ibi. Kano makuru tuyatangurira Ingozi nyene aho hari ubukene bw'ibipfungurwa mwibohero rikuru. Abapfungwa bo mwibohero rikuru rya Ngozi uburaruko bw'u Burundi bavuga ko bafise ingorane kubera ubukene bw'ibipfungurwa. Abakozweko cane ni abaturuka mu ntara za Kirundo na Kayanza. Muri ako karere nyene bavuga ko bataronka abaza kubaramutsa bivanye n'urugendo rurerure bategerezwa gufata. Abagwayi ntibagishobora gufata imiti batariye baratabaza. Iryo bohero ririmwo abapfungwa bo mu ntara ya Ngozi, Kayanza na Kirundo. Iryo bohero ririmwo ingorane nyinshi kubera ubukene bw'ibipfungurwa. Turamaze amayinga 2 tutaronka ibiharage kugira ngo bapfungure ubugari bw'imyumbati. Bamwe bagura irengarenga ariko adafise amafaranga baca bakoresha amazi yashushe bashiramwo umunyu. Birababaje. Niko bitomogwa n'umwe mu bapfungwa aturuka mu ntara ya Kayanza. Twaramaze kumenya gupfungura rimwe ku munsi inyuma y'umutaga gusa. Twaramaze kumenyera gupfungura rimwe ku munsi inyuma y'umutaga gusa. Niko bimenyeshwa n'uwundi mupfungwa. Amakuru ava muri iryo bohero avuga ko abapfungwa bava mu ntara ya Kirundo na Kayanza bamerewe nabi cane kuko basa n'abatawe n'imiryango yabo bivuye ku rugendo rurerure iyo miryango ikora mu kuja kubaramutsa. Abaturuka Ingozi nibo baronka agahengwe na buke buke kuko iyo miryango yabo ishobora kuza kubaramutsa n'imiburiburi rimwe mu ndwi. Tweho abandi turishwe n'inzara baza kuturamutsa rimwe mu kwezi. Niko ubundi mupfungwa yidoga. Indwara zifatiye ku nzara nka kwashiorikoro ziratanguye kwibonekeza. Abapfungwa bagwaye indwara zidakira bakaba bakenera ibipfungurwa mu gufata imiti bariko baragwa mu mporero nabo nyene. Abagendana umugera wa sida bakaba bategerezwa gufata imiti batafunguye. Bamwe mbere baramaze gufatwa n'indwara batari bafise nk'umushishito. Ivyo bishingwa intahe n'uwahoze mwibohero. Ibohero rya Ngozi ririmwo abapfungwa 1500 rifise ubushobozi bwo kwakira abantu 400 gusa. Nayo mu ntara ya Bururi abagabo 3 hamwe n'umukenyezi umwe bagiriwe n'ubwicanyi bateguye. Gabriel Nizigama, Leonidas Nditije na
Leonidas Nyandwi baciriwe umunyororo wo guherayo kuri uwa kabiri na sentare nkuru y'igihugu ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Bagirijwe kuba barishe Rosine Nimbona ku mutumba Kijima muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Iyo ntara nyene Gael Irakoze nawe azopfungwa imyaka 10. Abo bagabo batatu bazotanga miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi ku muryango w'uwiciwe. Gael Irakoze nawe yaciriwe gupfungwa imyaka 10 no gutanga ihadabu ry'ibihumbi 20 azoja mu kigega ca leta. Yagiriwe n'icaha co kubura gutabariza abandi muri urwo rubanza nyene. Urwo rubanza rwabaye ikibiriraho kuri uyu wa kabiri. Mu ntara ya Makamba ingenda abashikiranganje bagizeyo ntizatoreye umuti ingorane zihanze abanyagihugu. Mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi abashikiranganje baragizeyo ingendo bumviriza ivyo abanyagihugu bafise ku mitima. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yategetse abashikiranganje gukwira mu ntara zose kugira ngo bamenye uko ibintu vyifashe mu gihugu. Muri iyo ntara abanyagihugu ntibahisha umubabaro ku ndinganizo zizo ngendo. Abanyagihugu bamwe bakaba bavuga ko ingorane zibahanze zitatorewe umuti naho abo bagize leta bahashitse. Abanyagihugu bavuga ko batamenyeshejwe ukuza kwabo bashikiranganje kugira ngo ntibabaze ibibazo bihanze buri gisata c'ubuzima bw'igihugu. Twarashatse kumenya ahaje amafaranga asigaye kuyarihwa mu bijanye no kwinonora imitsi mu mashure atangishwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara. N'amafaranga 1000 atangwa na buri munyeshure kuva mu ndwi gushika mu w'indwi gushika mu wanyuma. Turabona ko amafaranga akoreshwa ari make cyane ugereranyije n'ayatangwa. Birababaje kuko umushikiranganje w'indero François Habyarimana nta nyishu yatanze kuri ico kibazo. Bikidogwa n'abavyeyi babo bana. Ibindi bibazo bijanye n'inyubakwa rusangi vyarabajijwe abashikiranganje. Bagiriza abashikiranganje kutishura ku bibazo vyabashikirijwe muri izo nama. Amabarabara n'ibiraro bihuza amakomine amwe vyarasambutse. Harabamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ivyo biraro n'amabarabara ameze nabi yatumye abantu bapfa kubera imiduga itashobora gushika ahari abarwayi ngo ibajane kwa muganga, niko abanyagihugu bavuze. Iruhande y'ukwagiriza abandi banyagihugu banegura abaserukira abashikiranganje ko batamenyesheje neza ingendo zabo bashikiranganje kugira ngo abo barongoye ntibavuge ibitagenda neza mu buzi. Bavuga ko babigenza uko kugira ngo ntihadomwe urutoke ku busuma bubera mu buzi. Tuje mu gisata cirabana n'umutekano, tubanze tubabwire kuri no nkuru ivugwa ku basirikare bivugwa ko biciwe muri Kongo. Ivyo bikaba bivugwa na FNL. FNL yigamba kwicira muri Kongo abasirikare b'u Burundi 5 hamwe n'abatari bake bakomeretse. Abasirikare b'u Burundi bagera kuri 5 nibo basize ubuzima mu ntambara yabahuje kuri uyu wa kabiri n'abarwanyi b'umuhari FNL urongowe na Aloys Nzabamema yabereye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Kongo. Nkuko bishikirizwa na Ambasaderi Isidore Niyibizi yasanzwe yavugira uwo muhari, nuko abasirikare batari bake bahakomerekeye. Mu kiganiro yagiranye ni Radio RPA, Isidore Niyibizi yagize ati igihe c'isaha 9 ishirwa rimenetse za FNL zari mu bikorwa vya misi yose zikizura, niho babona umurongo w'abasoda wa FDN baduganye imfungurwa ku kirindiro cabo abandi babaherekeza. Niho ingabo za FNL zabatega umutego hapfamwo abashika 5, abandi bata ivyo bari bikoreye barahunga, harimwo n'abakomeretse tutashoboye kumenya. Hagati aho FNL yarahatoye inkoho 2 za Kalashnikov na grenade hamwe n'ivyo bari bikoreye. Ku ruhande rwa FNL nta numwe yigeze akomereka.
uwo mutegetsi asanzwe hari mu ndongozi za FNL aravunira akagohe abasirikare b'u Burundi hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe CNDD-FDD rukureka kuza bemera gupfira ubusa ataco bariko bazira kubera inyungu yise iz'akarwi k'abantu bari kurushi. Tubamenyeshe ko kuva abasirikare b'u Burundi batanguye kugaba ibitero ku birindiro vy'abarwanyi ba FNL bari mu mashamba ya Itombwe hamwe no mu burere bwa Nahombi, abasirikare b'u Burundi batari bake boba bamaze kuhapfira. Abo rero boba barenga 60 basize ubuzima hamwe n'abandi bakomerekeye mwizo ntambara nk'uko bamwe mu basirikare bagiye kurwanira mu gihugu ca Kongo babimenyesha. Mu yandi makuru tugaruke kuyarabana n'ivy'ubutunzi. Ifaranga ry'u Burundi rirakomeza guta agaciro. Ifaranga ry'u Burundi ribandanya rirata agaciro uko bukeye ubwo bwije. Amazu yo kuvunja amafaranga mva makungu amazi imisi ashira habona ibiciro vy'ayo mafaranga uko avunjwa. Ikihaye kiboneka nuko ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro ku rugero rwo hejuru. Uko vyari vyifashe kuri uyu w'indwi Ruhuma 2023 muri amwe mu mazu yo kuvunja ari mu gisagara ca Bujumbura muri Triumph Forex, idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa 3620 kuwuje azanye amadolari, ryavunjwa 3670 kuwuje azanye amarundi. Ero rimwe ry'abanyaburaya ryavunjwa 3850 kuwuje azanye amayero, rikavunjwa amarundi 3920 kuwuje azanye amarundi. Muri Forex idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa 3650 kuwuje azanye amadolari, yavunjwa 680 kuwuje azanye amarundi. Ero rimwe ry'abanyaburaya ryavunjwa 3850 kuwuje azanye amarundi, rikavunjwa amarundi 3920 kuwuje azanye amarundi. Kubw'abizi vy'ubutunzi babona ko ivyo biharuro vyerekana ko ifaranga ry'u Burundi ribandanya rirata agaciro, bakavuga ko iyo ifaranga ritaye agaciro bisigura ko ubushobozi bw'abarundi bwo kugura buba bugabanutse. Ibiza bituma ibiciro vy'ibintu biza bikomeza kuduga mu masoko, ni mu gihe amafaranga umurundi afise aguma ari yayandi. Ningaha dusozereye amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye muri kano kanya, ariko tukaba turiko turabategurira n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa. Wifuza kuraje ba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ngene nk'ibi, urafyonda kuri subscribe dushirako inkuru ikagushikira mu mbere. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.